Hano muri Kenya biragoye, amasengero ni menshi kandi akigisha inyigisho zitandukanye. Nanone kandi jewe nk'abandi umuntu umukozi w'Imana ntabwo mpfa kwinjira mu masengero ayariyo yose kuko mfise ukuntu Bibiliya ndayizera. Rero urushengero ndiko ndakoreramo n'urushengero nasanze ko rushobora kunyubaka nago nkagubaka. Ni rujya rushengero nyene nkoreramwe ibikorwa byo kuririmba, nkarukoreramo ibikorwa by'ubusobanuzi cyane kubwiriza byose. Rero ndabikorera mu rushengero rumwe, ariko usibye ko mfise abene data b'abavandimwe nshobora guhamagara kuri telefone tugahurira ahantu kwa kundi nyene n'ubundi ndirimbo zanje nkazibigisha, bakambwira ati turakumbuye ijwi ryawe tukaririmba hamwe. N'abandi benshi bari mu bihugu bitandukanye, South America, Australia. Mwaramutse kandi mwiriwe bakunzi ba Gisha TV mukunda kudukurikirana ku biganiro byacu bivanye naho muri, kuko hari abari mu gatondo n'abandi bari mu ijoro bivanye n'igihugu muherereyemo. Twongeye kubaha akaze kandi na karibu. Ubutaha twari twagendeye umuririmbyi abantu benshi bakunda cyane Amani Upendo. N'uyu munsi kandi twasubiye kumugendera cyane Amani Upendo. Kaze kandi Gisha TV yakugende bugira kandi. Ego ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Gisha TV. Mbahaye ikaze. Urakoze cyane. Ni Amani Upendo ntabwo arahinduka. Urakoze cyane Amani. Hama Gisha TV uyu munsi muri kumwe na Gisirene Ngabire y'Imana. Turanezerewe cyane no gusubira kugendera Amani Upendo. Amani Upendo, ubutaha twarumvise yuko muri abaririmbyi kandi nabenshi barazi ko muri abaririmbyi, ariko twarumvise yuko musanzwe mufite n'ibindi mukora mu mirimo ya misi yose, mushoni impuzu nkuko benshi babivuga, muri abatayeri muri make. None Amani Upendo, kuba ufite ingabire yo kuririmba ukongera ukabifatikanya no gushona, birakorohera cyane cyane hariho kimwe cyusanga wahaye umwanya mwinshi, kindi nacyo ukakima umwanya, ariko tutibagiwe yuko gushona ari umwuga wawe, kuririmba nabyo ari umuhamagaro uri muri wewe. Ego reka mbivuge yuko ivyo bintu jewe ndabikora byose. Ndibuka yuko abafarisayo nibo baje kuri Yesu baramubwira ngo, ariko bashaka kumugerageza baramubaza ngo atangi ikori cyangwa ikori niritangwe, arababwira ngo bya Kaisari babihe Kaisari, iby'Imana babihe Imana. Nanje rero mu gatondo ndavyuka nkaririmba, ngasoma ijambo ry'Imana, ngasenga, nkagenda ku kazi k'amaboko ka buri minsi yose. Narangiza akazi nimugoroba nkaririmba, ngasoma ijambo ry'Imana, ngasenga, ngaryama. No kuvuga ngo byose jewe ndabishoboye kandi byose biha umwanya wabyo. Mwarahezagiwe cyane, urumva ko mubyifatamwe neza cyane, mutibagirwa umurimo kandi mudashobora no gutinga biri muri mwebwe. Mukuri twavuga ngo Imana ibandanye bahezagira cyane. Hama Amani Upendo, mu kiganiro cyaheruka twarumvise yuko mukiri mu gihugu cyahari Burundi nkuko wabitubwiye, yuko mwashobora kujya mu mashengero atandukanye kugira ngo bikunde mushobore kumenyekanisha indirimbo zanyu, no mutagiriwe ibako ryo kugira ngo mujye muri studio, ariko mwarashobora kugerageza mukajya kwigisha ahatandukanye nkuko namwe mwabyivugiye. Ubu naho muri mu gihugu kitari kiwanyu, ese n'igiki mwo bamukora cyangwa muracyari muri wa muhamagaro cyangwa mwarongererejeho, bimeze gute? Barira bariko baradukurikirana kuri Gisha TV. Ego bakunzi ba Gisha TV, Amani kuva ari hano muri Kenya muri Nairobi ntabwo yahagaze. Amani amaze gukora ibintu byinshi, reka mvuge ngo maze gukora ibintu byinshi kubera kuko maze gushika hano nakoresheje icyo nshoboye cyose cyane mu mbaraga zanje, ndabwiriza abantu benshi batari bake mu gisagara cya Gisumu, aho namaze igihe kitari gito cyangwa aho namaze imyaka itari mike mbere yuko shika Nairobi. Gisumu hariya nakoze cyane kabisa. Hanyuma aho maze gushika ngaha Nairobi naho icyo nakoze
kujya kuririmba ndakomeza ngaririmba kandi n'umurimo w'Imana ndawukora ngakorera mu rushengero bita Agape hariya Maji Mazuri niho nkorera mu rushengero bita Agape ndacyakora umurimo w'Imana ndacyaririmba ndacyari umusobanuzi w'ikirundi cyangwa ikinyarwanda cyangwa icyongereza igifaransa indimi zose ziriho azimana isane yazimbezagisha rero ndacyakorera Imana mu mpande zarizo zose yego Amani yarahezagiwe arashona azindimi nyinshi urumva ni ibintu bidasanzwe cyane nkuko bisanzwe bimeze hama Amani twashaka utubwire cyangwa ubwira bariko baradukurikirana kuri Gisha TV nko mu gihe tuba turi mu gihugu kitari ciwacu tuba turi inyambukira twaje tuva mu kindi gihugu kuko uri hariya mu Burundi ho umenga byari byoroshe cyane kujya mu masengero bakakwakira none ese iyo uri no naho indirimbo zawe wowe uzikoresha mu masengero yabo mu gihugu ciwanyu cyangwa se n'amasengero y'abanyagihugu mu gihugu urimwo urajyayo cyangwa bimeze gute tubwire hano muri Kenya biragoye amasengero ni menshi kandi akigisha inyigisho zitandukanye nanone kandi jewe nk'abandi umuntu umukozi w'Imana ntabwo mpfa kwinjira mu masengero ayariyo yose kuko mfise ukuntu Bibiliya ndayizera rero urushengero ndiko ndakoreramo n'urushengero nasanze ko rushobora kunyubaka nago nkagubaka ni rujya rushengero nyene nkoreramwe ibikorwa byo kuririmba nkarukoreramo ibikorwa by'ubusobanuzi cyane kubwiriza byose rero ndabikorera mu rushengero rumwe ariko usibye ko mfise abene data b'abavandimwe nshobora guhamagara kuri telefone tugahurira ahantu kwa kundi nyene n'ubundi nirimbo zanje nkazibigisha bakambira ati turakumbuye ijwi ryawe tukaririmba hamwe n'abandi benshi bari mu bihugu bitandukanye South America Australia baje bambwira ati twakumba indirimbo zanga barungike no kuri audio bakanezerwa bakumva ko bishimye rero ndacyakora nubwo bitoroshe ubuzima nubwo butatworoheye ariko ndacyakora cyose bizogenda neza Amani kwizera birashoboka zizera twumvise Amani ngo ntagikora cyane nkuko yakora kiri mu gihugu ngo kuko mu gihugu yaragenda mu masengero atandukanye ariko ubu ngo amaze gushika mu gihugu arimwo nyene amaze gusanga ukuntu inyigisho zaho zimeze n'ukuntu ababo batandukanye nyene ukuntu imico itandukanye Amani yahisemo ngo kugira ahagaze nyene kugira ngo ntahave abaja mu kumbure ngo bamuyovye Amani wagize ico gitekerezo bigenze gute ko kare wumva wajya mu yandi mashengero bikagenda neza ariko wagize ico gitekerezo wagitanguye ryari canke byaguhereye he sinzi ko nimba kumbure nje shobora kubona bisobanuye neza ariko nagomba babwire ko ku masengero nagendamo n'amasengero nzi ko dusangiye ukwizera n'amasengero nzi ko ngiyemo nashobora kungwisha n'amasengero nzi ngiye agiyemo mfise sécurité n'abafise umutekano uhagije rero ninaha ntabwo bisobanura ko ngaha muri Kenya nagenda mu yandi masengero ndagenda ariko nkagenda muri ya masengero nzi ngo ni sengero rinyubaka ni sengero tazansenya ni sengero rizama icyo kurya iyo mvuze icyo kurya bavuze ni sengero rizanyigisha ngakura mu buryo bw'imwemu atari rya sengero rizansenyura ngo ritware n'icyo mfise kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo shetani ahari aragerageza abana b'Imana bakure muri icyo bafise niba hari icyo bafite rero nanjye ngerageza rero urushengero ushobora kunyubaka kuco mfise rukongeraho atari rwa rundi ruzakuraho kuco mfise murakoze cyane Amani Amani bahezagire kandi bandanye kubahezagira cyane hama Amani twagomba tukubaze ushobore kubwira bariko baradukurikirana kuri Gisha TV mbega woba ugifise igitekerezo cyo kuzoshira indirimbo zawe ku mugaragaro canke uracumva nyene ko ukoreranye naho uri bimeze gute bwira bariko baradukurikirana ego nuko twaguma cyangwa uko nabivuze mu kiganiro gishize nagerageje kwerekana yuko igitekerezo kirahari cyifuzo cyanjye nuko indirimbo zanjye zajya hanze abantu bakazumva kuko ndazi ko ni indirimbo zubaka igihugu cyanjye cy'amavuko nanone akaba ari indirimbo zishobora gukiza benshi mu gihugu cyanjye cy'amavuko zishobora no gukiza n'abandi batari mu gihugu cy'amavuko abantu bose bashobora kumva ururimi mvuga cyangwa ururimi rwa kavukire nzi ko zishobora gukiza imitima y'abantu benshi
Amani hari akantu gato gusa nagomba nkubaze ko tugaruke ko twumvise uri kuratubwira yuko muza hakabamo n'igiswahili kirundi kinyarwanda ese mu ndirimbo woba ukompoza canke uhinga mu rurimi rw'ikinyarwanda zoba ari ikirundi gusa cyangwa ikinyarwanda gusa cyangwa se harimwo n'izizo zindi ndimi nk'igifaransa n'icyongereza n'igiswahili nk'uko Imana yaguheza bigizo ndimi bimeze gute Amani? Ego indirimbo zanje ururimi nshobora kuvuga indimi nshobora kuvuga ikirundi nshobora kuvuga igifaransa nshobora kuvuga icyongereza nshobora kuvuga igiswahili nshobora kuvuga ikiganda no kuvuga ngo bino bihugu byo muri East Africa Community indimi zose bavuga jewe ndazizi igifaransa ndakizi icyongereza ndakizi ikirundi ndakizi ikinyarwanda ndakizi ikiganda ndakizi rero indirimbo zanje nazikoze mu ndimi zitatu indirimbo zanje nazikoze mu rurimi rw'icyongereza hanyuma indimi zanje indirimbo zanje zikora mu rurimi rw'igiswahili ariko mu giswahili ho hari indirimbo nyinshi kubera kuko igiswahili nico nkoresha cyane kenshi ntabwo nkoresha ururimi rw'ikirundi ariko igiswahili nico nkoresha kenshi kuko narire wano bavuga igiswahili nubwo mvuga ikirundi ariko igiswahili nico nkoresha kenshi rero indirimbo zanje mu cyongereza zirahari mu kirundi zirahari mu giswahili zikaba zihari aho ntarabigerageza ni mu gifaransa no mu kiganda ariko umunyarwanda nawe nyene yanyumva n'umunyarwanda. Amani yarahezagiwe indirimbo zyo turumva zizoshobora gufasha abantu benshi mu bihugu bitandukanye. Amani ni iki no musi wosaba nk'abariko baradukurikirana kuri Isha TV kugira ngo bikunde ivyo bishobora kujya ku mugaragaro cyangwa ushobora kuronka uburyo muri studio uyu musi ni iki wobasaba? Yego kintu nasaba abantu bariko barakurikira Isha TV nabasaba ko bamfasha bantera inkunga bamfasha kugira ngo indirimbo zanje zije hanze hanyuma ni buryo bamfashamo kwamamaza ubutumwa bw'Imana yashizemo rero baba bamfashije kubera ko araho nabasha gushika kubera ko uburyo gukizwa twakijwe ku buntu ariko kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bwamamare canke bugende bukwirakwire busaba uburyo busaba amafaranga rero muri ubwo buryo rero nibaza ko abantu ndakeka abantu bane inkunga bakamfasha indirimbo zanjye zikajya hanze byaba ari byiza kandi Uwiteka Imana ndakeka umuntu wese zamuhezagira ku giti cyiwe uko uwanye nuko yayikoreye. Murakoze cyane Amani twashaka kubabaza none muri uko kuririmba kwanyu canke uko nyene musanzwe Imana yarabahamagaye niyihe video nyene mufise niyihe vision mfise muri make gira bariko baradukurikirana kuri Isha TV? Vision mfise kuva maze kumenya ko nakijijwe vision mfise niyo kwagura ubwami bw'Imana niyo vision indimo. Yego murakoze cyane none Amani twumvise yuko nkuko wabivuze mu kiganiro cyanahera yuko ari benshi bafise umuhamagaro ariko bibagora gushika aho bashaka gushika canke bagere kurugeza abandi bariko nkuko nawe byakugendeye ariko turashima Imana cyane kuko Amani Upendo uyu munsi naho ibyo bitarashobora gushika ku mugaragaro aracyari mu muhamagaro we kandi aracyawuhagarariye no kuramutsa rimwe na rimwe muramumva yuko yaramukije aramutsa aririmba. Amani Upendo nkuko twumvise ko ari n'abandi benshi cyane batarashobora gushira ibyo ku mugaragaro ariko bafite impano muri bo ino musi yo ko baradukurikirana kuri Isha TV wo bahanura iki canke n'igiki wo babwira kugira ngo yani nko kubatera inkunga kugira ngo nabo ntibihebure bagumane ikizigiro nkuko kwawe n'igiki wababwira? Ikintu nababwira ni ijambo nkunda cyane mu cyongereza rivuga ngo umwanya w'Imana the time of God is at the best every time everywhere. Kanya cy'Imana isaha y'Imana igeze n'igihe cyayo gihe cy'Imana irakora rero abana b'abantu duca muri byinshi bitubabaza duca ni byinshi bitugora ariko icyo navuga ngo ntiwihebe kubera ko Imana je nashitse ngaha muri Kenya ndibuka ko nagize ubuzima uko ndi kubabwira naciye mu bibazo bigoye cyane ngaha muri Kenya uzi kuba kujya mu gihugu udafise umuntu numwe uzi ntaso ntanyoko nta numwe nawe yindi bibazo gushika n'igihe mvuga ngo ndumva none apfa nk'inakiyahura ariko ndibuka ko aho nagira ngo ngiye no gupfa aho nabona ko bigoye ni hahandi Imana yagiye ikinyereka kuri kumwe nanje Imana ikangirira neza ikanabara rero nabwira abantu ngo nimucike intege mukomeze mwihanganye no kwizera Imana no kugira ikizere ko ibitagenda no munsi ejo bizacamo. Murakoze cyane Amani Upendo Imana bahezagire cyane kandi bakomeze hama tukaba dushimiye n'abandi benshi bariko baradukurikirana kuri Isha TV
mwariko mukurikirana ibiganiro byacu kandi n'abandi mubandanya kubikurikirana. Turakaba tubashimiye cyane. Ufite nk'icyo yoba ashaka kuvuga cyangwa nk'akajambo yoba ashaka kubwira Amani Upendo, urashobora gusiga akajambo ngaho hepfo muri comments, cyangwa utarasonda subscribe cyangwa sabone ukabikora uyu munsi kugira ngo bikunde ibiganiro byacu bibandanye bigushikaho, ugashonda no kuri ako gakengeri karaho onye ka notification kugira ngo bikunde uze wame uronka ibiganiro byacu buri gihe bitakugoye. Murakoze cyane kandi mwarahezagiye.